football can make you feel like this. Absolutely incredible. Yes, abakuzi ba Iwacu Top TV reka ndabaramutse aho muherereye mwese aho bukenda babwiye ntimwaramutse aho bwije nabwiye ntimwiriwe. Ni mu kiganiro Iwacu Sport News aho tuje kubabwira ibijanye n'amakuru y'inkino ariko aravugwa hirya no hino kwisi. Yes, turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 15 gitugutu umwaka wa 2021. Reka cyo tubabwira mu kanya ingingo nkuru zigize kino kiganiro aho kuri mikro muri kumwe nanje Jean Paul Dunia Le Monde nkaba ndi kumwe na mugenzi wanje Gad. Yes, nkuko nababwiye rero ndi kumwe na mugenzi wanje Gad, mbanze ndamuhe ikaze. Gad, waramutse neza? Yego ndaho ndakomeye n'abakunzi ba Iwacu Top TV ndabaramukije cyane, amahoro y'Imana abane namwe. Okay, nanje ndaho ndakomeye ndashima Imana. Reka rero tunyaraguritse tubanze turabire hamwe incamake y'amakuru tugiye gushikiriza abakunzi ba Iwacu Top TV. Yego. Turaja guhera kuri championnat Premier League ahigeze ku munsi wayo w'umunani, ni ku munsi w'umunani. Turaje kuraba ingene inkino zitegekanijwe aho kuri munsi wa gatanu hari inkino zibiri zije kurangira. Turaje kuhava turabire hamwe muri deuxième division no kuvuga icicaro ca kabiri naho nyene hari inkino zihadegekanijwe. Turaza kubivuga ko ahama tuhave tuje kuri basket muri yashira hamwe Fondation Pax Burundi n'amahiganwa ateguwe na Pax Burundi ifatikanije na Febabu. Tuve mu Burundi tuze kuja ku mugani wa Afrika aho turabira hamwe inkino za CAF Champions League hamwe na CAF Confederations Cup. Bari bageze muri bimwe twita deuxième tour préliminaire. Turaza kurama inkino zitegekanijwe aho baza guhera kuno munsi wa gatanu bazokina nejo ku wa gatandatu no ku munsi w'Imana. Turaja kuhava tuje kurabira hamwe amakuru avuga ku mugabane wa Buraya aho tujya kurabira hamwe muri Ligue E bari bageze ku munsi wa 10 byo bita 10e journée. Tuje muri Bundesliga bari bageze kuri 8e journée, Serie A bari bageze kuri 8e journée, Liga Santander bari bageze kuri 9e journée, no muri English Premier League bari bageze kuri 8e journée. Akanya ni kadukunda tuza kurabira hamwe n'amakuru avugwa hanze y'ikibuga. Gati, reka rero tubaze kubashikiriza incamake cyo tuja mu idonido aho tugiye guhera muri Premier League. Imbere yuko tuja mu idonido reka tubaze turamutse abakunzi b'inkino aho bari hose kwisi. Turamutse aba sportif no kuvuga abajoueurs, aba arbitre, aba entraîneurs eka n'abafana. Banze ndamutse cyane umufana Madudu umufana wa Barcelone, Shadrack umufana wa Manchester United hariya ku masanganzira nabwiye ntiyambu cyane, Claude Carlos umufana wa Real Madrid nawe nyenda muramutse. Sinzi ko nawe ufise nk'abafana bashobora kuramutsa bakeyi. Hariho n'umufana akunda Barca kubitwa Jimmy. Ndabaramukije cyane be na Jean Dodier ahari ndabaramukije afana Manchester United. Yes. Sawa. Akoze cyane. Okay, reka rero tuje mu idonido turabira hamwe duhere muri Premier League ngira ngo tubwira inkino zitegekanijwe uyu munsi hari inkino zabaye hari n'inkino zizobeje no ku munsi w'Imana. Ntaravuga zose hamwe muri rusange reka duhere ku ino match ya Bumamuru na Aigle Noir. Bumamuru ngo nabivuze biheruka none umunsi garagaje bya Aigle Noir itsinda Aigle Noir igitego kimwe ku busa. Ni igitsindo cinjiye ku munota wa 26 cinjiye n'umukinyi yitwa Olivier. Bumamuru komeje kwitwara neza ikaguma kibanza cyayo ca mbere. Yego, iyo ni match yabaye no munsi. Bumamuru yatsinze Aigle Noir. Changi ni Bujumbura City. Kumwe ni Bujumbura City. Ni Bujumbura City nani henze. Kubera ko fana Bumamuru. Fana Bumamuru nani henze ni Bujumbura City yego. Bujumbura City yatsinze Aigle Noir igitsindo kimwe ku busa. Kandi mu rukino ngo Kayanza United yakinye na Royal FC Muramvya. FC Muramvya bangajyarangije bagabuye amanota imitari imwe ku yindi. Usa ku bundi. Okay, je byifashe gute je ku munsi wa gatandatu? Ejo ku munsi wa gatandatu kuntu vyifashe ni equipe ya Bumamuru FC, equipe ya Gadi Bumamuru FC Bumamuru eje ku munsi wa gatandatu izokwakira Musongati FC kuri stade Urunani. Ego Bumamuru yamahirwe gute?
Bumamuru yarigaragaje Bumamuru hagaze neza mwiri rushanwa ry'uno mwaka ari amahirwe cyane gose yego no mu kibanza ca mbere yego ivyo byose ndazi Musongati Musongati no equipe ntoya ngabo amahirwe sinasinde yatanze complètement mugabo match izo biryoshye ijisho yego Olympique Star izokwakira Le Cloco hariya kuri stade Umuco imuyinga yego Le Cloco iri mu kibanza ca nyuma ifite inota rimwe ryonyene nakajyo keza kuri Olympique Star yo gutahana amanota 3 kibanza cyose ciza hari siho yamenyereye rero birakwiye ko kuri Le Cloco vraiment yikurayo kabisa amanota 3 reka ya manota 3 yayihe nibaza yuko izo bikora neza nayo ishobore kuduza amanota aho ubu tuvugana ari mu kibanza ngo cha 10 n'amanota 9 sinzi birashoboka yego Rukinzo FC Top Junior ni ku munsi w'Imana Rukinzo kuri stade Intwari izokwakira Top Junior yo mu Kayanza yego hama ikipe ya Flambeau de l'Est nayo izokwakire Atletico ni Oil ni hariya mu Ruyigi hama Message Dongozi yakire Vitalo iyi ni match du jour ni choc du jour tuvuga ko ari match y'umunsi yego Message Dongozi na Vitalo stade Rukundo Message hagaze neza aso Message nacibaye Vitalo yego me ikipe ikomeye yego ikipe ikomeye rero Vitalo aha nta mahirwe ifa gutanga kuko ikipe zikomeye ku match akomeye niho zirabira igizanga yego iyi match reka tuyihe 50-50 ni 50% voilà yego reka cyo turabira hamwe no muri deuxième division naho nyine bazokina deuxième division ndabona ama match ari menshi cyane nebo bahereye ejo ku munsi wa kane ariko batuba bari twashoboye kuronka ama resultat hari ukuntu FFB icerwa kubishirako twaba twose bamushira ngo FFB bakaza baranyarutsa gushirako inkuru kugira ngo tuze turazironka hakiri kare bakaba update yes ego rero zigabuye mu migwi ibiri mu matsinda abiri hariho itsinda rya mbere ririmo les jeunes athletiques les Lières LLB Interstars Tel Aviv FC Intwara Rumuri Muzinga FC na Magara Young Boys yego akaba ariho n'umugwa wa kabiri urimo Delta Star Buhumuza FC hariya mu Cankuzo Raja Express FC Les Elephants FC yo ngaho hirya mu Bubanza Moso Sugar FC Lumiere do Mwumba Tigre Noir hamwe na New Force Academy yego nukuvuga rero mu itsinda rya mbere mu itsinda rya mbere kaje mu itsinda rya mbere tuvuga itsinda rya kabiri mu itsinda rya mbere bahereye ku munsi wa kane gerekezo rya 10 hari ku munsi wejo kuri stade Intwari Magara yakiriye Young Boys Magara ni Magara Young Boys yakiriye AS Interstar hanyuma hari igihe cy'isaha 7 igihe cy'isaha 9:30 Lydia Dick Burundi yakira Intwara muri FC ivyo ngira tuzosha tubibamenyesha amakuru yacu ku munsi wa mbere nyine inkino zagenze zose hamwe ku munsi wa gatanu naho uyu munsi igihe cy'isaha 7 Leriel FC yakiriye Tel Aviv FC hama kuri stade zose zibera kuri stade Intwari zino nkino kuri stade Intwari kandi Muzinga FC yakiriye Les Jeunes Athletiques tutubwira match wa kabiri naho zirabandanya inkino zirabandanya kuri stade Ingoma ejo ku munsi weje munsi wa gatandatu isaha 9 z'umuhingamo Garage Express izokwakira Moso Sugar kuri stade Umuco hariya imuyinga New Force Academy izohura na Les Elephants hama kuri stade Urumuri isaha 9 nyene Buhumuza FC zohura na Tiger Noir cyangwa Tigre Noir hama kuri stade Urukundo nyene isaha 9 ku munsi wejo Lumiere do Mwumba izohura na Delta Star okay akaba ari uko rero vyifashe muri deuxième division cyangwa mu cicaro ca kabiri aho inkino ariho zigitangura no kuvuga baracari mu misi ya mbere nico gituma FFB iciyeko gushirako ama resultat ako nibaza ko kuambira izo vyamenyekanye entre tamuganga kanu sikeza barakwiye kwangaje mu informaticien kaza yafasha kaza updating abantu kwana nk'amakuru umuntu kaba yakeneye aro nkayakura ako nimvira yuko bazobihinyanyura reka rero tuve muri football cyo tabira hamwe hano muri basket yes ni namahiganwa yateguwe na Fondation Pax Burundi bifadekanije na Febabu nibo babiteguye ejo inkino zizoba
ejo inkino zizoba ni equipe ya Les Gazelles izokwakira Young Sisters. Tubibutsa ko ari kimwe cya kabiri gishira kirangiza Ego. Iyo bita demi finale ibandanya. Hanyuma ntuze ya equipe yitwa Kern Basket Club izokina na Dinamo. Nigihe cy'isaha 8. Urugwambe ni saha zitandatu. Ego. Urugwa kabiri nago rucaruba isaha 8 z'umutaga. Ku munsi w'Imana inkino zizobandanya. Ndabona equipe ya Message Academy Message Basketball Club izokina na Gladiators. Gihe cy'isaha 5 ni ku munsi w'Imana. Hama urunani nago uce gwakira New Star. Gihe cy'isaha 9 inkino zose zikazobera ku kibuga cha Département des Sports no kwigira ngaha bana babishize ko droit d'entre. Ndabona ngo umuntu ari simple no kuvuga umuntu ari umwe 5,000 Simple simple. Ni ahantu hasanzwe. Sorry. Yes, ni ahantu hasanzwe no kuvuga ahasanzwe nyene. Hari hahereza ahandi kubaheza. Ego. Ahantu hasanzwe ni 5,000 muri VIP 10,000 muri VIP 2,000. Okay. Nibaza ko aruko. Ego hari abagenewe za VIP barazwi. Bashitse basket n'akari mukino benshi bitanga ngo wabize. Hariho babande banyakubaho n'ababande nyene tubona bagiye mu za modoka nibo bicara hajya muri VIP. Ego ni bavuga ngo ni jeu des intellectuels. Abantu bize abantu babameshe bambaye amakravate nyene. Kose bambaye neza. Okay. Rero mbona umengo dufise umwanya muto cyane, mbona umengo twokwihuta cyane tukihuta tugashika muri Afrika tukarabira hamwe inkino zitegekanijwe muri Ligue des Champions ya Afrika hamwe muri CAF Confederations Cup. Tubandanya n'amakuru yacu y'imikino mbere ko tuvanga aha mu gihugu cyacu mu Burundi hari inkuru imwe yasohotse yuko umukinyi wa Message Dongozi yahora afise ikibazo c'imvune mu Tabin Abdul yatanguye gutangura imyimenyerezo. Yego nziza kuri Message yari yaramubuze. Rero ndibaza ko bagiye gukora ibintu byiza cyane. Yakize vy'amavuta. Okay, tugisimbiye muri Afrika hari igikombe bita CAF Confederation Cup niyo tugire bari muri deuxième tour préliminaire canke mu gice ca kabiri kugira binjire mu magroup cyangwa mu mapure. Reka tubandanye Biashara United yakiri Al Hilal Tripoli match yatanguye isaha 8 z'uno munsi nituraza turebe result ngene zagaze mu match irikiraba nimbita kirarangira. Diable Noir yakira Orlando Pirates yo muri Afrika y'Epfo. Chikumina Chama yakira Vita Club. Tubandanya Faraba iraza kwakira GS Kabiri. AS Kigali mu Rwanda iraza kwakira DSMP. Hama tubandanyije kandi n'indi migwi Al Hilal Meroa irakira Gor Mahia yo muri Kenya. Azam Football Club irakira Pyramids. Hanyuma Uganda Revenue Authority iraza kwakira Al Masry. Ego iyo niyo mikino n'indi myinshi twabashije kubabwira imwe mu byo muzi mu bihugu tuhana akare mu bihugu biri byo mu karere hamwe n'iyindi migwi imwe musange muzi nka za Orlando Pirates zo muri Africa Sud za Zamu n'izindi zose reka tuhakire mu taramu dunia atubwire kuri CAF Champions League. Yes, urakoze gadi mu kudushikiriza amakuru yo muri CAF Confederations Cup muri CAF Ligue des Champions canke muri CAF Champions League. Uno musi hariho ama match yabaye. Uno musi ndabona igihe cy'isaha 11 Amazulu iza kwakira TP Mazembe. Tusker Football Club yo muri Kenya yakira Zamalek. APR FC yakira Etoile du Sahel. Sagada Esperance yakira Royal Leopards. Hanyuma Hearts of Oak Sportif yakira Wydad Casablanca. Rivers United yakira Al Hilal. LPLC Wars yakire la Casablanca. Al Ittihad Tripoli yakire AS Tunis. Hanyuma ASEC yakire Blue Wizard. ASEC Mimosa muri Côte d'Ivoire. Union Sportive de la Gendarmerie yakire Al Ahly yo muri Egypte. Union Sportive de la Gendarmerie. De la Gendarmerie. Iratsinda yitwa nkuko Kivu. Iratsinda. Izagora na Al Ahly. Kabisa. Al Ahly ni gikoko niyo nayo ifise ibikombe vyinshi. El Merreikh yo muri Sudan yakire Zanaco United iyi niyo muri Zimbabwe. Stade Malien yakira Holoya. Hanyuma Jwaneng Galaxy yakire Simba Sports Club wekundu wa Msimbazi yo muri Tanzania. Maniema Union yakire Sundowns Africa du Sud. Nouadhibou yakire AS Setif
Otohodo yakire Petro do Rwanda yo muri Angola akaba ari uko inkino zifashe muri Afrika muri dusange muri CAF Confederations Cup no muri CAF Champions League reka tumira amateka zitarabwa cyane ntizirabwa cyane ego tuzi impamvu abanyafrika n'ibikundi byacu nyene birazi ariko nkamwe muri muraturaba vraiment munzi murafata muraba ariho ama TV amashene hano za Sahel barekana imikino cyane amashene yo za Côte d'Ivoire za Guinée hariya za Espace TV bakunda kwerekana zino match zirakomeye abakeneye natakintu kindiye baharanira mugabo ziba ari match ziryoshye cyane nka tipi nk'iyi match ya Tipi Mazembe izo ari match ikomeye cyane cyane ya Elmereki na Zanako na Zanako ni match ikomeye cyane gose twibutse ivy'iburayi biraryoshe kandi benshi barabiraba nk'abakinyi kugira baze bariga amatekinike bakoresha nabo nyene muri makere nuko muri Afrika taraziruzuye kandi yes reka rero gadi tuve muri Afrika cyo tusimbira ku mugano wa Buraya tujabukema ibahari ya Mediterane hamwe bakunda ndazi bose n'abategekanijwe imikino yagarutse nyuma ya FIFA International Break yego ndibaza ko amashampiyona yagarutse abantu basubiye baryoherwe bapariye bamwe baribwa abandi baje bashavura abandi batundura imitima cyamo bibona yes reka rero duhera muri Ligue 1 uraturabiraliza zo muri Ligue 1 cyo tubandanya ukuntu bimeze uyu munsi Paris Saint-Germain si c'est Paris na ya trio yabo baza kwakira Angers gitari kuri Parc des Princes aza kuba ari saa 3 z'ijoro indire Paris Saint-Germain iheruka gutsindwa Paris Saint-Germain iheruka gutsindwa cyaranganije muri championnat amaze gutsindwa 2-0 n'ikipe yitwa Rennes yaritsinze 2-0 birashoboka yatiriye tiradukanga ko mwirya trio umwe wonyene wafite ibitego bine ni Mbappe Neymar na Messi nta bitego na kimwe bafise rero reka turindire bayita ngo ni Mbamene nta muntu mwiramena Clermont izokwa yaramenye ntuzeye yaramenye ni Manchester City muri Ligue des Champions nibyo kanga Manchester City yarimwe rapanga Liverpool dimanche rero bo sinya vyavuye tuzobabona muri retour ntacyo Clermont izokwakira Rio kihuga bitande Lyon Gerla Chavredron Verdron ni Marseille ni Gerla le stade Gerla baza kwakira Monaco Wissam Ben Yedder za kuba ari hajya na Musa Dembele bahura nawo Mpito Chouameni yo Petini cyane yatanga muri leble kuri match nziza cyane Troye kwa Mungu niho ku munsi w'Imana zo kwakira Nice isaha indwi hama yego Troye hama Bordeaux yakira Nantes isaha 9 zo kwa Mungu Strasbourg yakira Saint-Etienne isaha 9 nyene Brest zo kwakira Reims isaha 9 nyene kwa Mungu isaha 9 Metz kandi yakire Rennes Stade Rennes ego ndabona umengo waraho n'izindi bace zo kwa Mungu tavye zibiri ego Montpellier na Lens 17h kuvuga isaha 11 Marseille na Lorient niyo match ya nyuma izoba isaha 2:45 match di Canal match di Canal reka rero turaba no muri ntuze muri Allemagne muri Bundesliga urutonde kabisa yego classement byifashe gute classement yes classement kivuga classement reka jeme ndababwira afite ibitego byinshi bamita Gaheta Laborde akinale afite ibitego bitandatu ariho bita Jonathan David akinalire n'ibitego bitandatu ariho bita Mohamed Bayo akira Clermont afite ibitego bitanu bamita Dimitri Payet afite bitanu Wissam Ben Yedder akinira Monaco afite bitanu Kylian Mbappe Rote n'ibitego bine Messi ntari kuri runo rutonde Neymar ntari kuri runo rutonde Messi nta gitsinda afise na Fabregas ntari ko bibiri Fabregas ntari Neymar ngo afise ibisindo bibiri Neymar naramwagiye cyane mugabo Messi nta uriko ariko jewe uvuze yo ndi kundeba mu Faransa bakavuga bafise ibitsindo n'abakinyi bakomeye nkamona Dimitri Payet nimusi numva gituma dahamagwe muri equipe nationale yarasezeye cyane cyangwa mutoza mubona mu bushobozi buke Dimitri Payet sinzi impamvu batamuhamagara bwane baza ka ahantu yokina igihe yoza yokina mwanya wa Griezmann oya keshi basi yofu masimba na Griezmann ntashobora kuvunika
rero ujya mu kipe Murashobora ya kabiri basi Didier Deschamps sinzi impamvu atamuhamagara kumbe hari ikibazo runaka tutazi kindi amwibuka muri West Ham amakufra yatsinda amwibuka muri Euro 2018 2016 2016 yari umuntu kabisa ubona yuko baramubwira ko cyane baramubwira ko rwose kandi barakomeye je munameze neza abizi ashobora kuba nyine adafise hari ukuntu bakunda kuvuga ko Didier Deschamps dafitanye umwana mwiza n'abakinyi b'abarabu kuko ko n'aba Benzema baye kugaruka byari byaranse ba Ben Halfa urana ko byase ko baza barakina n'abandi beshi sinzi impamvu rero nawe ubizi nivyo mumenyereza ndira na staff yose reka turinde tuzoraba reka rero turaba urutonde ndabona equipe ya Paris Saint-Germain ifite amanota 28 ya mbere mu nkino zingahe inkino 8 amanota 28 mu nkino 8 nico mbona nga inkino 8 inkino 9 inkino 9 bari 10e journée yes baratsinzwe rumwe batsinzwe urukino rumwe ko bise 28 kuri 27 yego ya rero ku munsi w'icumi reka tudenga turamwezo bimeze ifise amanota 28 ya kabiri ni Lens ifise amanota 18 nibaza yuko gaha Paris Saint-Germain twiha igikombe nkuko bibyahanye abantu mu gusenga banko byamenyemere ko no ariko reka turindire mugabo kabisa genda gitanze bafise squad avase y'amanota atandatu ku equipe nka Paris Saint-Germain yego ikabwirikirwa na Lens mugabo urumva ko equipe igende yicumbagirika imikino imaze kubice indwi hasigaye imikino 20 ningahe reka turindire mugabo turabira ko equipe bahanganye Marseille ifite 18 ni kuvuga irushwa amanota 8 Monaco 18 nayo nyine Lille 18 izirusha 10 za Lille za Lyon 13 11 kandi yigiye Lens kumanya kabiri amanota 18 kumanya gatatu ni Nice 16 kumanya wakane ni Angers amanota 16 kumanya wa gatanu ni Marseille amanota 18 equipe ya Monaco kumanya wa gatandatu amanota 18 nayo nyene Lille kumanya wa 8 amanota 18 equipe nka Lyon kumanya wa 10 amanota 13 za Rennes kumanya wa 11 n'amanota 12 akaba ari kubyifashe muri Ligue mwihiganwa ry'Ubufaransa kaje tuje no muri Bundesliga buratura muri Bundesliga ukuntu vyifashe Bundesliga niyo tugeze ko German Bundesliga uno munsi isaha 2 z'ijoro 30 bayita Hoffenheim zako yakiri FC Cologne hama ku munsi w'ejo isaha 9 Union Berlin cyangwa Union Berlin zo kwakira Wolfsburg hama Eintracht Frankfurt yakire Hertha Berlin Dortmund izo kwakira Mainz ejo isaha 9 n'iminota 30 Freiburg yakire Leipzig isaha 9 n'inusu zejo hama Frankfurt yakire Bochum isaha 9 n'iminota 30 Mönchengladbach niko bayisoma Mönchengladbach zo kwakira Stuttgart Bayern Leverkusen yakire Bayern Dominique ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 9 n'iminota 30 yes muri Bundesliga akaba ari uko vyifashe reka turabingende basubanye ibitsindo avuye ko amanota amanota uko basubanye amanota reka byo turaba yes ngene basubanye ibitsindo amanota yes kana basubanye amanota ndabona equipe ya Bayern Dominic ikumanya wa mbere nta gitangaje kirimo amanota 16 bugabiganya na Leverkusen amanota 16 nyene kandi bazohura Bayern Leverkusen n'umwe atakawa Patrick Schick yes Patrick Schick ari no bataka bamaze gusira ibisindo vyinshi Dortmund ndikumanya wa gatatu ifite 15 zirusha rimwe haziregeranye gose Freiburg ikumanya wa kane amanota 15 Wolfsburg iri kumanya wa gatatu amanota 13 FC Cologne kumanya wa gatatu amanota 12 Union Berlin kumanya w'indwi amanota 12 nyene Leipzig kumanya 8 amanota 12 Mainz 05 iri kumanya w'icenda amanota 10 Mönchengladbach izokina na haje Mönchengladbach izokina na Nantes Mönchengladbach ifite amanota 10 iri kumanya w'icumi nyene Hoffenheim kumanya 11 n'amanota 8 Stuttgart kumanya 12 n'amanota 8 reka tugeze ngaha Ego sako muri German Bundesliga bafite ama equipe 18
Yafise amakipe 18 umwataka Erling Haaland niwe top scorer w'uno mwanya afise tegindwi anganya na Lewandowski. Ikibatandukanya nuko Haaland yabitsinze mu match 5 Lewandowski yabitsinze mu match 7. Yego. Umva rero gituma Haaland azimbere ama bagakurikirwa na Patrick Schick Bayer Leverkusen n'ibitego bitandatu ari hepfo bose tutigwa turasoma. Yes, reka rero tuva rero no muri ntuze muri German Bundesliga turabira hamwe no muri Serie A cyangwa se muri Calcio Serie A. Yes. Ndabona zotangara ku munsi muri Calcio canke Serie A ikipe ya Napoli ikinira kuri San Paolo nikinira ifise amanota 21 ku 21 mwishiro bavyita ngo ni imaga mwakindwi zose nta rimwe iratakaza nta rimwe irananganya AC Milan ifise amanota 19 mu makindwi ni kuvuga imaze kunganya rimwe Inter Milan ifise amanota 17 ku manota 21 urumva imaze gutsindwa rimwe ikananganya rimwe nyene. Oya imaze kunganya kabiri ifise 17 urumva ko yibura amanota 4 kuzoza. Yes imaze kunganya kabiri nivyo. Ego Roma ya Jose Marie de Santos number 1 Mourinho afise kumanya wa kane amata 15 Fiorentina 12 kumanya wa gatanu Lazio de Rome kumanya wa gatandatu amata 11 Juventus do Toure kumanya wa windwi n'amanota 11 Atalanta nikurikiraho Bologna Empoli Torino kubandanya n'izindi zose. Yes. Hano abafite ibitego byinshi wa mbere bamwita Ciro Immobile wa Lazio Rome abafite ibitego bitandatu bamwita Zeko Edin Zeko afite ibitego bitandatu Lautaro Martinez wa Inter Domira afise ibitego bitanu bamwita Brahima Diaz AS Milan afite ibitego 4 na Diva Zapata afite ibitego bitatu akabakinira Atalanta Bergamo. Yes, asante sana Gadi urakoze cyane kutugezaho ngene barushashanwa ibitsindo. Reka tuje no muri La Liga Santander ucuburandabira ngene ama match kunyine barushashanwa amanota. Ndabona bazotangura ku munsi wejo. Yes, ku munsi wejo. Ejo ku wa gatandatu Levante izokwakira Getafe igikisaha 12:30. Real Sociedad yakire Mallorca igikisaha 3 z'ijoro. Ejo ku munsi wa gatandatu ku munsi w'Imana sasa ku munsi w'Imana Rayo Vallecano izokwakira Elche igikisaha 8 Celta Vigo yakire Sevilla igikisaha 10:15. Villarreal ku munsi w'Imana izokwakira Osasuna igikisaha 12:30. FC Barcelona ngenda ku Mana ikipe yigorewe cyane izokwakira FC Valence. Valence ibisanzwe byo ekipe ya Valence nizo nayitsinda Gabriel Paulista nizo nayitsinda nivyo badipayi bo Pedri naburi byo wize. Barcelona izokwakira Valence ni kuri Camp Nou magara makuru bise ko Camp Nou ariko bagira bayisubiremo cyo kwakira abantu bashika 150,000 amakuru fise mugacho ndisho Barcelona neza sawa simugabo bazokinira ku yindi stade birondera ntacu. Okay. Barcelona izokwakira Valence ni gisaha 3 z'ijoro. Udio stade bazokinira ko tunikira muri commentaire. Sawa. Sportif. Deportivo Alaves yakira Real Betis ni ku munsi wa mbere nyene Espanyol izokwakira Cadix niyo match izohereza. Muri La Liga Santander bayita Real de Madrid kaba iri mu kibanza ca mbere amanota 17 inganya na Atletico de Madrid ifise amanota 17 inganya na Real Sociedad zose ifise amanota 17 ko ari zitatu. Ku mwanya wa kane hari Sevilla n'amanota 18 Osasuna iri imbere ya Barcelona ifise amanota 18 Rayo Vallecano ifise 13 Atletico Bilbao ku mwanya w'indwi amanota 13 Valence kuri Stade Mestalla ifise amanota 12 Barcelona Camp Nou ifise amanota 12 mu match indwi. Ego ni kuvuga Barca irafise umukino umwe w'ikirarane iyo gitsinda yocija ku mwanya wa kane amanota 15. Ego okay batsinze ibitego byinshi bamwita Karim Mustafa Benzema akaba ariwe atangura n'ibitego 9 akaba bamwita Mikel Oyarzabal afite ibitego 6 ya Sociedad
yatsindiye n'igitego biheruka Ya ikipe Espagne. ya Espagne. Ego. Vinicius Junior afite 5, Suarez afite 4, Asensio afite 3, Dupé afite 3, Eric Lamela wese kinubu muri La Liga. ndabizi. Ikipe ya Sevilla Ego. afite 3 na Radamel Mzee Falcao. Falcao ibitego vyiwe 3. Yes. Asante reka rero tuce turabira hamwe Turabandanya na Manchester canke umaze gutanga imipira myinshi avuye mu bitego ni Benzema afite 5. Benzema ari ibihe byiza kabisa. Ari mu bihe byiza abafaransa mbona basaza bamurekamira Ballon d'Or mugabo Icyambado turaza kukijako. sawa nta Turaza kukijako. Reka tuvire muri La Liga Santander, turabira hamwe no muri English Premier League. Turabira yene inkino zitegekanijwe nejo ku munsi wa gatandatu niho inkino zizotangura. Leicester City izokwakira Manchester United. Manchester United ya Ole uyibona gute imbere ya Leicester City? bo Ole Ole hari ikintu mukundira Ole nukuri arazi kwivana mu situation agoye nk'umutoza vraiment kabisa. rero Leicester ni succession y'ama match akomeye amarindi ya imbere za Atalanta za Chelsea za Man City n'izindi ziri mu migwi imurindiriye rero bo nkuko bivanye kuri Everton mu ndwi zibiri zihera no kuri Leicester bohava kabisa. Ego. Ni Leicester City izokwakira Manchester United nejo igihe cy'isaha 10. Manchester City izokwakira Burnley. Nta gitangaza kirimo City izogahondagura. Baya siko biri mu Bwongereza ni English Premier League. English Premier League kono no kusaza mutende twazingira hondagura mugara hizi gitegira kibura. Brentford izokwakira Chelsea. Ile Brentford ariho urutonde namye mbona kare bagira ibintu vya Big Four. Brentford bayigize ya gatatu. Izokwakira ndere. Izokwakira Chelsea. Ah voilà. Eje ngejiza 12:30. Irakomeye ifise ikibanza ciza no uri ku manza cindiwe. Rero bo yitwara neza ikina neza general match bakina Arsenal yani yarabahondaguye bibiri ku busa. Liverpool banganije. Equipe bakina Liverpool 3-3 même. Liverpool baranganije. 3-3 yarasara ya Liverpool. Brentford rero mugabo bo Arsenal yagaruye Mount. Mason Mount yagarutse. Mount yagarutse. Abakunzi ba Chelsea Mason Mount yagarutse nibaza yuko ibintu bigiye kugenda neza. Everton izokwakira West Ham ku munsi w'Imana igisaha 9. Nibaza yuko nta gitangaza kirimo. Ntangaza kirimo zizohatana zirangana. Zirangana. Yes. Watford izokwakira Liverpool. Southampton yakire Leeds United. Norwich City yakire Brighton. Aston Villa yakire Wolves. Newcastle izokwakira Tottenham. Newcastle equipe ya ikize ku isi. Ine equipe ya betunze ku isi. Izokwakira Tottenham. Izotsindwa Marigena hitunze. Sibaze ko ibi byo gutunga ni mu mpapuro vraiment ratunze. Tottenham maze igihe kinini datsinda. Ako pratiquement ntavyo tubona. Yatanguye championnat ikanga itsinda City itsinda imikino ibiri kwigiye ya mbere FC9 tugira ngo igize guhindura muga kuva ico gihe yongera gutsinda irakeneye rero ko reka tuyirinde muri mercato mu kwezi kwa mbere. Tottenham nta Amerika ifite ibifaranga vyinshi izogura abakinyi. Newcastle. Niko ndavuga Newcastle. Nako ndavuga kuri Tottenham. Tottenham na Newcastle. Maze imisi yitwara nabi Tottenham kabisa. Tottenham sinzi ikintu izira. Abakinyi barashaje. Bajya bakinyi bamaranye igihe kinini. Ngo barashaje bakwiye kugira ngo yari maraso mashaje. Kumarana igihe kinini bituma musada cyane mugakina neza. Bo muragira igihe mukamenyerana mugo urabona nk'ubu umukoca wabo yarabamenyereye Pochettino yaragiye se hari bazana Mourinho arabisambagura banyurazi gino kuntameze. Menya n'umutoza utamuzaniye abakinya shaka urumva usanga ibintu byatari. Reka turindire mugaya match no yibahayane. Yes ku munsi wa mbere rero equipe ya Arsenal izokwakira Crystal Palace. Arsenal ifise umutoza wa mbere mu Bwongereza mu kwezi kwezi. Nayo nirimo kabisa. Iro yanje kemba bamuhaye. Arakomeye kurusha abajye bose guheze. Rero nubu hari gihe usanga barakoze akantu kandi nibatsinda badosha begera imbere mu by'ibibanza ntirekure ya mbere barusha amatandatu yonyene. Yes abafana ba Arsenal ni kuvuga ngo Arsenal ifise umukoca Mikel Arteta niwe bayo wa mbere mu kwezi kwa Nyakanga guheze. Niwe umukoca yarushije abandi bose bamuzi ba Thomas Tuchel ba Pepe Guardiola. Bajya bose bakoma kubeba Jurgen Klopp bose yarabarushije niwe bayo wa mbere. Reka turabe izokwakira ni Crystal Palace ku munsi wa mbere gisaha 3. Nizere yuko abakinyi nkaba Aubameyang bazobikora. Abafana ba Arsenal bagasubira
kwiruhutsa naho ekipe yabo igeze habi bamwe bayita ngo ninzakagendana ako nagahinda. Okay, turabire ukuntu rero bashobora round Premier League bayita Chelsea iri mu kibanza ca mbere ifite amanota 16 mu match indwi. Kibanza ca kabiri hariho Liverpool n'amanota 15. Kibanza ca gatatu hariho Manchester City n'amanota 18. Manchester United ifite amanota 18 mu kibanza ca kane. Kibanza ca gatanu hariho Everton ifite amanota 18. Brighton ifite 18 ku mwanya wa gatandatu. Brentford kuba mu cicaro ca kabiri ikaba ari ku mwanya wa gatandatu imbere ya Leicester, imbere ya Tottenham, imbere ya Arsenal, imbere ya Wolverhampton, imbere ya West Ham, imbere ya Aston Villa, imbere Brentford amasi menshi kari ku mwanya w'indwi n'amata 12. Tottenham ku mwanya w'8, West Ham ku mwanya w'9, Aston Villa ku mwanya w'10, The Gunners Arsenal bari ku mwanya w'11. Wolves ku mwanya wa 12 reka tugeze ngaha kuko baracari mu minsi ya mbere izi n'intore zifata kibanza kuko ni ziraba definitive kubera yes inyuma rero ya English Premier League reka turabire hamwe amakuru make cyane dufise ari hanze y'ikibuga aho tugiye guhera kuri ya nkuru ya Pedri. Yego Pedri umwana afitara cyane mu kibuga hagati y'abamuzo musimbura wa Xavi Hernandez akaba yongereje amasezerano yarafite n'ikipe yiwe ya FC Barcelona akabasinye amasezerano mashikana mu 2026. Cyatangaje abantu rero mu nkuru yiwe nuko bamuhaye kamiko cyane liberatoire y'umuriyaridi yego 1 billion y'amaeuro yamaeho umuntu azokena Pedri ni kuza mu FC Barcelona witwaje muri c'est ridicule c'est ridicule abarundi baciye umugani ngo igiti nikora mu jisho kabiri bakoze closer liberatoire ya Neymar ya 222 batanga amahera menshi mugabo haraje mu Paris Saint-Germain yabutanza ko kanya arayatanga rero ubu rero bisekirije avec financial fair play nta kipe yogura umukinyi muri yaridi kabisa nibikunda bisekirije vraiment Pedri no Barcelona nabaje gusenya cyangwa ati nta kipe ikomeye kurusha Barca Newcastle yoyigura sinabonye afise ibiyadi vyinshi api rofete yogura umukinyi suko asamahera ubutunze ariko rero hakaruvuze ngo Pedri ngo agiye gusubirira Xavi ako Xavi n'igihagararo cyo muri FC Barcelona uburijandere yagizeyo urabona ko Pedri vira mujya mwana ashobora gusubira niko usubiye inyuma ku myaka Pedri afise Xavi ntavyo yakora ivyo Pedri akarakora imikino akarakina n'ingene karigaragaza rero ntumutega imisi ahubwo turevye agumye yevariwa muri mu viduka rimwo harenga Igo ako nyine ni equipe ya FC Barcelona urabona ko ifise abakinyi ukuraba ku mazina ukaraba Depay bande ba De Jong bakinyi bakomakomeye ba Coutinho ba Dembele ba Ansu Fati ubona ko equipe vraiment ku mazina ni sawa mugabo bipfira bamwe baravuga ngo ni umukocha abandi ngo nabakinyi nyine bari kugego ruto bo bari muri transition y'umukinyi umwe babuze bose bari bateze ko ibintu byinshi rero birakwiye ko biyubaka hayakara umuntu kibarimwe no mu kibuga barakagaragaza ko barakeneye abantu akora ikinyuranyo ubwo igihe badojamwe bakena ha equipe bafite abakinyi beza defense ifite tubazo dukeya mugabo meriye n'imbere mu igori bafite ibintu byiza ariko anubrieke ujya mu tipe wabo Busquets ariko arasaza nawe bo Busquets nubwo yasaza c'est sûr kuko kandi nawe kuronka umusimbura we biragoye ibego mugabo ikibazo siwe wanashaka ni muri yo sibikira afasiye kibononekara abafite abakinyi bo hagati benshi bazohuza umukino bongera bakine neza okay reka turindire sizi ko ari indi nkuru nk'imwe bo yindi nkuru ni imwe na trading ni rya Ballon d'Or yes nkuru ya Ballon d'Or ubwo abakinyi bose abo bashikira abantu twebwe afana basavuga ati Messi ndi bamuhereze avec Coupe America avec mes bitere mes joueurs mes quoi abantu zenya abafaransa ati Benzema tege nteka yakora ni bamuhereze top scorer wo muri Espagne nk'ino munsi po ego i Ballon d'Or izo bishushe mino minsi aba bakinyi basa nkako barasezera mwanya bari kurahera reka turindire abandi ba Haaland na Mbappe turindire ko bazo kwigaragaza ego yes ni Ballon d'Or ikiravugisha abantu benshi ibinyamakuru byinshi birandika abafana babakinyi bakavuga yes Ballon d'Or rero reka tubide turabe ingene bazobikora aba bajejwe kubitora kandi bashimiye cyane mwe ko mwadutega amatwi ndabakengurukira gose nkengurukira cyane n'umutumire Gadi yitanze akaza akaduha umwanya wiwe Gadi ndagushimiye cyane
mwakoze cyane kuntumira abakunzi bacu bakaba dukurikirana namwe mwakoze cyane yes nibaze ko uva ngaje gusenga ndaguherekeza kugira ngo duhimbaze Imana Imana ni yambere muri vyose kandi ndabashimire cyane mwese bakaba bakurikirana amaduteze amatwi nkengurukire cyane mwese mudahengeshanya kudutera inkunga ku ma subscribers ku ma comment n'ama shares mugira aho mubahwe nkengurukire cyane waye kudufasha kuri kamera ni MC Mango afatanyije na Bizimu Twibu yatumye amajwi abashikira neza aho muri neza nanje kuri micro nari Jean Paul Duyarmond nkaba ndabashimiye cyane naho utaha ciao ciao bye shalom